BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Hizi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Impunzi z'abarundi zasenywe amazu ku munsi w'ejo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania ziravuga ko ibintu bikomeje kuba bibi. Twabuze abadushika ko nta n'umuntu n'umwe turabona kuva ivyo bitubaye ko turi mu gatengo ntitugiri ayo ducira nayo tumira. Mu Burundi nyuma ya $1 ry'Amerika rigabanutse ku isoko rya magendo imwe mu bicuruzwa nabyo bimaze kugabanuka ibiciro nubwo atari byose. Ibikoroka ku isoko nibi bintu abantu barangura hanze nayo ibijanye n'umuceri urimigwa ngaha mu Burundi sinibaza yuko wokoroka kubera $. Mu mikino Arsenal yanyagiye Aston Villa naho Tanzania Taifa Stars ibikipe ya mbere ya Afrika y'Uburasirazuba kubona itike ya kimwe cy'umunani mu mateka y'igikombe cya Afrika. Ntimucikwe gendi Yves Bucyana. Ayo makuru yagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Jacques Dasi yihundi mundo dutegurira amakuru agezweho. Abasirikare 18 ba Camboge bakiriwe nk'intwari inyuma yaho Thailand ibarikuriye nk'imwe mu nzira yo kubahiriza amasezerano y'agahengwe yatumye harangira intambara yari imaze amayinga ku rubibe rurimo amatati ivyo bihugu bisangiye. Abo basirikare bari bafashe mu kwezi kw'indwi igihe ivyo bihugu bitangura gutana mu mitwe. Ni inkuru ya Ambarasan Eterajan mwumva mu gihugu cya Syriac muhawe nayo. Mu mwambaro wa sivile abasirikare ba Camboge bagenda bamwenyura baramusa n'isinzi ry'abanyagihugu bari bafise amadarapo y'igihugu igihe imodoka barimwo yari kirenga umurwa mukuru Phnom Penh. Umwe mu bagore bari ngaho yavuze ko itahuka ryabo ari nk'akaganuke ku mwaka mushasha. Intambara hagati y'ivyo bihugu bibiri byo mu manuko bushira ubuseruko bwa Aziya zasubiriye kwaduka mu ntango za kuno kwezi bishika ku masezerano y'agahengwe mu ndwi iheze. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Camboge yavuze ko itahukanwa ry'abo basirikare ryatunganijwe nk'ikimenyetso cyo kwerekana umutima mwiza no kubaka ukwizigiranira. Igipolisi muri Finland kivuga ko cafashe ubwato bukekwa kuba bwononye umuhora w'urutsinga ugutuma tumanako ry'amakuru uca munsi y'amazi mu kigobe ca Finland. Nta makuru yatanzwe asobanura ubu bwato ubwo ari bwo. Izo ntsinga zifatanya Helsinki umugwa mukuru wa Finland na Tallinn umugwa mukuru wa Estonia. Umukuru w'igihugu wa Finland yavuze ko ibintu bariko babikurikiranira hafi kandi ko biteguriye guhangana n'ico cyose coza gihungabanya umutekano w'igihugu. Iyi ni BBC. Umuryango wa Buraya uvuga ko ingingo nshasha ya Israeli yo kubuza amashirahamwe y'abagira neza yaba 40 gukorera mu karere ka Gaza no muri Cisjordani izotuma imfashanyo nkenerwa zidashobora gushikira abanyapalestina. Leta ya Israeli ivuga ko ayo mashirahamwe yananiwe no gutanga amakuru yerekeye ubuzima bwite bw'abakozi b'abanyapalestina akoresha, amakuru ivuga ko yarakenewe cyane kugira izibire imfashanyo ntizihave zija gusahiriza umuhari Hamas. Amashirahamwe yafatiwe ingingo avuga ko ivyo asabwa bigoye kubera imvo z'umutekano w'abakozi bayo. Many of our organizations, if not all, receive money from... Amenshi mu mashyirahamwe yacu niba atari yose ahabwa amafaranga n'umuryango w'Uburayi. Afite icyicaro muri uwo muryango cyangwa ahabwa inkunga n'ibihugu bigize uwo muryango. Kandi umuryango w'Uburayi ufite amategeko akomeye yerekeye ubuzima bwite bw'abantu atubuza gutanga urutonde rw'abakozi. Ntitwigeze twanga kuba amazina y'abakozi bacu mpuzamahanga, abinjira ndetse n'amazina y'abinjira muri Gaza ahabwa Isiraheli ikayemeza kugira ngo binjire. Ikibazo kuri twe gishingiye ku makuru yerekeye ubuzima bwite bw'abakozi bacu bo mu karere, mu gihe twabonye ko hari amagana y'abakozi bakora mu rwego rw'imfashanyo bishwe mu myaka 2 ishize n'intambara. Inzego z'umutekano muri Turukiya zabandanije ibikorwa vya gisirikare byo guhiga abarwanyi b'abayislamiste bagize uruhara mu itana mu mitwe yo ku munsi wa mbere ryahitanye abapolisi 3. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati muri Turukiya yavuze ko abandi bantu 125 bakekwa kuba ari abagwanyi b'umuhari Islamic State batawe muri yompi kuri wa gatatu mu gitondo mu bikorwa bitandukanye byo gusaka mu gihugu cose.
abantu barenga 500 nibo bamaze gufatwa kuva leta itangaje mu ndwi heze ko yari ifise amakuru yavuga ko Islamic State yariko itegura ibitero kuri Noel no mu birori byo kurangiza umwaka. Latifa, urakoze cyane Gerdas. Nari mfite ikibazo cyo kutabyara ariko nyuma muvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania nabashishikariza kuza namwe akabakuraho mukaka. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira, none ubu ndi umusore agenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0787379797. Ikaze kuri Urban Rio Estate. Muri Urban Rio Estate tubafite amazu agurishwa ahantu hose hagiye hatandukanye, tugufite amapartema akodeshwa ahantu hagiye hatandukanye, zaba zirimo ibikoresho zaba n'izitarimo ibikoresho. Urban Rio Estate turazifite. Urban Rio Estate dufite ibibanza mu bice bigiye bitandukanye byose, yaba mu mujyi wa Kigali, yaba mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ba bantu bakeneye kwimuka batuye mu mujyi wa Kigali bose. Urban Rio Estate turabafasha. Tuvugishe kuri nimero ziri kuri screen yawe uhabwe serivisi zose zijyanye n'ubutaka. Dutangiye amakuru ku buryo burambuye nyuma yaho zimwe mu mpunzi z'abarundi zisenywa amazu ejo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Uyu munsi zivuga ko ibintu byakomeje kuba bibi. Umwe mu basenyuye inzu yavuga ko kugeza ubu nta hafite ho kwerekeza. Ni mu gihe mu kanya gashize naganire nawe ku murongo wa telefone ntangira mubaza uko baraye. Twebwe nta dufisa ubwo n'umudutabarize kwera ubu turi hanze kuvejo twaraye hanze n'ubu turi hanze kwifomo y'abantu bane, abana ni babiri na twebwe umugabo wanje na jewe. Inzu yawe bayibomoye ryari? Bayibomoye ku munsi wejo kandi nanje nta hantu ufise yonja, ubu ndi hanze nyene n'ubu ndi ngaha nyene. Ejo hari masa 8. Bakimara kwibomora se bigeze bababwira aho mushobora kwa mwakerekeza cyangwa byagenze gute? Akaye twe nta hantu batubwira, gusa batubwira ngo tugende muri dipacha abantu bamwe baragiyeyo ngo basanga ngo harugaye hari kwa yane magufuri baciye bugara. None ku muryango wawe ukeneye kwifuka, kuryama, gufungura, ibi muri ko murabyitwaramo gute? Twabuze abadushikako, nta n'umuntu n'umwe turabona kuva ivyo bitubaye ko turi mu gatengo ntitugiri ayo ducira nayo tumira. Nta muntu n'umwe twigeze tubona, nta muntu n'umwe. Aha n'ubu bavyukiye ko nyene babomora kugeza abana bamwe bari gufatwa n'imisongo nga kubw'imbeho, kandi biboneka ko n'ibitaro bavyugaye. Uba amazi ntibaduhaye, baciye bugara. Ubu nyene no mu mwanya bagiye kutubwira ati ntibadukeneye no mwizone babomoye. Biboneka yuko mbere bavuze yuko ari ukuza gutera kuturasa kugira ngo tuve mu ibi bibanza natwe tutagira iyo tujya. Kubijyanye no gufungura ibyo mwabyitwayemo gute? Ikaye tuvyitwaramwo gute nyene ntaho bironderera, naho uwo budufise ntaho turondera, kandi byaboneka yuko nutwo bari baduhaye twari twaheze. Ubu nyene umuntu aratunye ngaho uko nyene. Inzego zitandukanye zijejwe ubuzima bw'impunzi sarimo na HCR cyangwa leta ya Tanzania baje kubareba? Nta muntu n'umwe turabona, nkaho merereye kwera ijendi kwibarabara mugabo nta muntu n'umwe nabonye yovuga ngo aje kudufasha n'ikintu na kimwe. Nta muntu n'umwe, ni bene nyene n'abanyene bari kubomora baza nyene ubona bagenda gusa. Abapolisi nabo nyene barimo bari kumwe n'aba bahaye babomora, nibo barabahagarikiye. Mwabashije kumenya icyatumye inzu bazibomora? Twe batubwira gusa ngo niduhunguke, nayo abantu bamwe nko kuza basi ngo bafume baza bashike ku muntu, kira muntu wese bamubaza ikibazo ciwe, mugabo batubwira mu kivange ngo niduhunguke. Nka jewe kweri ntaho noja, ntayo fise, ntacyo fise cepfo ca ruguru, kuko nka jewe naturatujwe n'umuryango, singira cepfo ca ruguru kweri ntayo noshikira. Yari umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania.
wavugaga ukabayeho nyuma yo gusenyerwa inzu ye. Dukomeje mu Rwanda, inzego zishinzwe ubuzima muri iki gihugu zirishimira ku rugero rw'igwingira mu bana batararenza imyaka 5 rwagabanutse cyane mu myaka 5 ishize, rukaba ubururu ku kigero kingana 27% kivuye ku rugero rwa 33%. Twashatse kumenya icyaba cyaratumye igwingira rigabanuka cyane, twerekeza mu majyaruguru y'igihugu aho twasuye ishyirahamwe abahuje ryihaye inshingano yo kwita ku kibazo cy'imirire y'abana. Jean Claude Mwambutsa arakomeza. Imboga nakubwiraga nizi ziba zita spinach, izi bazita dodo. Ndi mu rugo rwa Ingabire Françoise, umubyeyi utuye mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze, aranyereka ubuhanga bwo guhinga imboga ahantu hato mu rwego rwo kurwanya imirire mibi no kwirinda igwingira ry'abana. Tuba dufite amata. Kubera ubutaka buto, aho benshi bakunze gukora ubusitani, bo bahahinga imboga kuko basanga nazo ari ubusitani bugizwe n'ibyatsi biribwa. Claudette Mukandayisenga nasanze yonsa umwana w'amezi 5. Ntari namenyera mbese gutera imboga mu mifuka, kaje ndaje kuzishaka ku isoko, kagenda gafungo gatoya nkakagura ibiceri 200. Niyungura ubwenge ndavuga nti si iyi mboga wayibyaza umusaruro, za mboga sinasubira ku isoko, ararya arakura. Mpetse wa kabiri nawe agiye gushika ku mezi 6, nawe ntanzirirwa ndaje guhaha imboga mu isoko. Ikibazo cy'ubukene kivugwa mu biza ku isonga nk'impamvu yigwingira ry'abana, gusa abo mu ihuriro abahuje bo bagasanga hari n'igihe umwana gwingira kubera ubumenyi buke bw'ababyeyi be. Nyirabateguzi Yvonne nawe atuye mu murenge wa Gataraga. Ntabwo ugomba gushora mu isoko utaramenya mu rugo bimeze bite, abakenewe byayo mafaranga. Ariko none cyambere ni ukumanza twihaza kwiza imboga. Umuntu ufite ahantu mu rugo yashaka udufuka agashyiramo ubutaka, agashaka imboga agatera, akamenya imboga akazazibona igihe cyose, cyane cyane nkatwe tuturiye mu majyaruguru dufite amahirwe yo kuba twabona imboga igihe cyose tuzikeneye. Ishyirahamwe abahuje ririmo abagabo 5 ku bagore 37, ndetse umusaza Frodouard Munyemanzi niwe mukuru waryo. Mu mvugo yuzuye mu rwenya avuga ko ari igihe abandi bagabo bamuseka kubera ko yita ku bibazo by'imirire bamwe basanga bikwiye guharirwa abagore. Akava mu murima ari kuvuga ati ndarya ibirayi n'ibishyimbo, nta mboga yashizeho. Bakamenya ko kurya imvange nabyo ari ingenzi. Ntibavuge ngo turajya ibirayi n'ibishyimbo, baravuga ngo iwacu duhagaze neza. Ariko muri uko guhagarara neza ntibamenye kubitegura neza. Nubwo imibare y'igwingira yagabanutseho 6%, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko bishimishije ariko ko ntaho urugendo ruragera. Ubwo hatangazwaga ubushakashatsi, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko inzego zose zisabwa guhaguruka ubukangurambaga ku babyeyi bukiyongera, ariko n'abana bamaze kugera mu giciro cy'igwingira bakitabwaho byihariye kwa muganga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Musanze. Mu Burundi ibikoresho by'ubwubatsi bimaze iminsi bigabanuka mu biciro nyuma y'uko idolari ry'Amerika naryo rigabanutse ku isoko ry'amagendo. Abantu benshi basanzwe barigura kugira ngo babone iryo faranga rikoreshwa mu kurangura ibicuruzwa biva hanze. Ni mu gihe kandi impuguke mu by'ubukungu yemeza ko idolari naryo rishobora gukomeza kugabanuka cyane. Umunyamakuru wacu Patrick Waso yageze mu mujyi wa Bujumbura kureba uko ihindagurika ry'ibiciro byifashe. Mu Cyarabu cyangwa muri quartier asiatique Bujumbura niho hantu usanga ibikoresho nka vyose byo kubaka amazu. Uhashitse uwakigwa n'ugwamo rw'ivyuma biriko birapakirwa mu modoka kugira bijanwe kubakishwa. Ndereyimana Didas amaze nk'imyaka 10 adandaza ivyuma aho muri quartier asiatique. Aremeza ko kuva muri aya mezi 3 aheze ivyuma byo kubaka vyagabanutse ibiciro kubera idolari ryakorotse ku isoko. Igihe dolari ryari ku 7,300 dufate ibati bita dumuzazi Kenya twayidandaza 50,000, ariko ubu ashobora kubironka dumuzazi Kenya ku 46,000. Sivyo byonyene gusa byamanutse, haramanutse n'ikintu citwa isima. Hariho ubwoko bw'isima bita Dangote iva i Tanzania, kana kayahora gushika ku 70,000 ngaha, ariko uri kuratembera ngaha mu isoko muri Asiatique ashobora kuronka ku 65,000, aravuye ko 5,000. N'abadandaza imodoka baremeza ko ubu aragahengwe kubera ikoroka ry'idolari.
nk'imiduga yarakorotse ku isoko kuko yo irabanguka nk'akarore nk'imodoka yari kiragurwa miliyoni 50 ishitse ngaha bayiguze ku idolari rya 7600 uno munsi uriko urayironka ku miliyoni 45 ina na zitatu urumva ko arakunguko nko ku bantu b'imiduga aha niho nyine twavuga kunguko kanyarutse kubera ibintu hoho binyaruka gushika paraporo. N'abakoresha ivyo vyuma vyo kubaka barashima ko ubu bariko boroherwa mu kubaka amazu ariko mu kugabanuka ngo bifata kanya. Ingenieur Cleophas Ndiyo kubgayo ari mu bama bagiye kugura ivyuma aho muri quartier asiatique. Bigenda bigabanuka ariko bigenda bifata kanya gato gato. Hamwe vyobandanya nkuko biri ibi bijanye ni dolare byobandanya rikoroka mwene gihugu yo haronkera kunguko twaronkera kunguko natwebwe nyine dusanzwe turi mu bikorwa byo kubaka bikadufasha mu kuronka ivyankenerwa tuba dukeneye. Naho ivyo kubaka bigenda bigabanuka ibiciro ku isoko hari ibindi bitamanuka. Mvuye muri quartier asiatique nakubitiye hamwe mu kibanza bagurishamwe ivyo gufungura bitandukanye. Ibiciro vy'ibifungwa vya misi yose nk'umucere n'ibiharagi ibiciro bibandanya biduga kuko umwimbu utagenze neza nkuko tubisigurirwa n'uyu mudandaza twasanze muri zone Nyakabiga aranguza ibiharagi umuceri hamwe n'ifu y'ibigori. Ibikoroka ku isoko mpuzamakungu n'ibi bintu abantu barangura hanze nayo ibijanye n'umuceri urimigwa ngaha mu Burundi sinibaza yuko wokoroka kubera idolare kuko mu bisanzwe umuceri ukoroka kubera umwimbu uba wabonetse nta hantu na hamwe mu Burundi umuceri weze kugira ngo ukoroke. Umuhinga mu vy'ubutunzi Dr Diomede Ntiteretse aremeza ko amadolari yataye agaciro ku isoko kubera ingingo zafashwe ni banki nkuru y'u Burundi ariko ragabisha ko iyo dolari tazota agaciro cyane nkuko abarundi bavyifuza. Idolari nizoshobora kubandanya rikoroka kuko ubutunzi ntibwiyongereye faranga y'amadolari azota agaciro igihe hazoba hari ingingo ziboneka za politiki y'amafaranga na cyane igihe abakomersa abadandaza bazoshobora kuronka amafaranga mu mabanki commercial canke abandi bantu bose bakeneye amafaranga bazogenda igihe cyose bayakeneye bakayasanga mu mabanki commercial igihe cyose umuntu tazoyasanga mu mabanki commercial kuvuga ko isoko y'umukinywa bizobandanya naho ryo koroka idashobora gukoroka cyane kuko atamadovize ahari. Naho rimaze imisi yaragabanutse idolari ku isoko rya magendo riravunjwa inshuro zirenga zibiri ufatiye ku rugero rivunjwa ko muri banki. Abahinga b'ibanki y'isi yose hamwe n'igace isi yose FMI baguma basaba leta y'u Burundi ko yoraba uko cyo gihengeri cyo gabanuka nkuko biri mu bindi bihugu vya kano karere. Ibujumbura Patrick Waso harakoze cyane ku nkuru yadukoreye mu mujyi wa Bujumbura kureba kuhindagurika ry'ibiciro uko ryifashe nyuma y'idolari rya Amerika naryo rigabanutse ku isoko rya magendo. Juventi twerekeje mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga baravuga iki? Arakoze Latifa inkuru duhereyeho ni abadukurikira batanze ibibazo ibitekerezo nivuga ko abarundi bajya gushaka ubuzima hanze ngo nabatagira umutima wo gukunda igihugu ni inkuru ibaza gutyo uyita Africa Chad yanditse ati Burundi nicyo gihugu cya mbere gifite abaturage batataniye hirya no ku isi ubukungu bafite mu mahanga bwose babujyanye iwabo Burundi bwahinduka nka Europe. Naho uyita niyo yita Bernard yanditse ati uwo muntu yarihenze kuko utwo turonse dusanga turiho twoherereza ababanyi bacu kugira ngo bagane amashuri. Indi nkuru Latifa badukurikira batanze ibitekerezo ni ya Reben na Bruce Melody abombi ni abahanzi bo mu Rwanda bagezweho. Batanze ibitekerezo rero kuko muri no minsi barajya imbere y'abafana babo. Witwa Manzi Fabien yanditse ati Bruce Melody ni number 1 Reben nawe ati agezweho muri iki gihe. Abadukurikira batanze ibitekerezo byinshi ku nkuru ziri kuri website yacu bajya bagatanga ibindi bitekerezo. Urakoze cyane Juventine. Aya ni amakuru ya BBC gahuza miryango mukomeje gukurikira ubu ni saa 1:47 Nairobi muri Kenya ni saa 12:47 mu Rwanda no mu Burundi. Tugarutse muri iki gihugu uruganda rutunganya ifumbire FOMI rwasobanuye ku by'abaturage na leta binubira barushinja kudatanga ifumbire ku gihe no gusaba amafaranga arenze ayo rwari rwumvikanye na leta. Uyu munsi FOMI yahaye ikiganiro abanyamakuru nyuma yo gushinjwa na Minisitiri w'Imari ko ruri kwishyuza amafaranga arenze y'ifumbire leta yari yararusabye gutunganya. BBC gahuza miryango nayo yaganiriye nayo aho mukanya naganiriye n'umuyobozi wungirije w'uruganda Elmer Gerde
Mayange ntangira mubaza icyo avuga kuri ibyo ishinjwa n'abaturage na leta mu Burundi. Nivyo abarimyi baridoga yuko bariha amafaranga yabo hanyuma ntibaronke ifumbire ngo bayironke ku gihe. Ivyo rero birashika nivyo, ariko usanga ari imvo zitavuye kuri fomi ahanini, kubera fomi ko yitunganije ifise amashini akwiye. Ivyo rero biva yuko ahanini usanga leta mu nteguro yayo yategekanije amatoni y'ifumbire, hanyuma abarimyi bamaze kuriha y'amafaranga y'ibanze bita avance mu gifaransa, ugaca usanga basabye ifumbire nyinshi, gutyo bagaca barungika ibiharuro muri fomi, baturungikiye ibiharuro, ugaca usanga natwe iyo fumbire yarenze koko yari mu nteguro ntihabonetse matiere premiere yo kuyikora ku gihe, bigatuma hariho igice c'abarimyi baca bataronka iyo fumbire ku gihe, ari naho baca baza baridoga. Mugabo murumva yuko ntiba bivuye kwihingurira fomi, biba bizananye muri leta, nayo ubundi nka fomi ubundi nuko ifumbire iba yasabwe yose twoyitanga uko turabadandaza, twebwe twonezerwa ari uko tudandaje vyinshi bishoboka. Iyo bishitse rero uwo murimyi ntaronka iyo fumbire ku gihe, natwe biratubabaza, mugabo nta nyishu yuta tuba dufise yuko kubera ikibazo kiba cazananye muri leta kitaba cazananye iwacu muri fomi. None kuki musaba abahinzi kwishura mbere yo kubona ifumbire? Ubundi si twege tubasaba kwishura mbere, twege nka fomi amafaranga abarimyi bariha y'abavance y'abasorode atera aja mu kigega ca leta, ntatera aza muri fomi. Twebwe nka fomi dutanga ifumbire mu mazone, tugaca tugenda mu gihugu cose kwegeranya bwa butike bwemeza yuko umurimyi yarose ifumbire. Urumva rero twege tuzoza kuzorihwa haciye nk'amezi 2 canke 3 abarimyi ifumbire barayitwaye. None mwaba mwaragerageje kuvugana na leta ngo mupanga uburyo mwazajya mutunganya ifumbire mukayishyira ku isoko, umuturage akayigura igihe abonye amafaranga cyangwa igihe ayikenereye? Ivyo byo gushira ifumbire ikadandazwa ku isoko nk'ibindi bidandazwa byose kugira ngo umurimyi ayigure akenereye, ubu vyogora kubera yuko ifumbire leta iba yashyizemo amafaranga menshi, ibice birenga 60% by'amafaranga iterera umurimyi ku gafuko. Bica bigora ko umuntu yoyitwara ku isoko ngo idandazwe uko dushatse kubera leta ishyiramo amafaranga. Ni ngombwa leta ikibandanya ikurikirana ikontorora iraba yuko yafumbire koko irikiza gushikira abarimyi nyezina, irikirafasha kugira baduze umwimbo mu gihugu. None ko abaturage atari bo bonyine bakomeza kubyinubira na leta ubwayo yabigarutse ivuga ko mwisa amafaranga arenze yo mwari mwumvikanye, ibyo byo mwabisobanura gute? Byukuri umushikiranganje w'ubutunzi yabishikirije mu nama nshinga amateka n'ahanguza amateka, twibaza ko habaye kwihenda ayabarenze ko kugira bikunde baturihe haca haba ico no kwita amasezerano mperekeza aza guherekeza ya masezerano nyamukuru. Nayo masezerano mperekeza rero leta yonyine ikitegura igashiramwo ya matoni yarenga ko kuri ya matoni ari mu masezerano makuru, igaca iraba n'amafaranga bijanye, hanyuma igaca ituzanira tukabisinya. Twibaza rero yuko vyamugoye gatoyi, ni naho twibaza yuko kubera ari na mushasha ashobora kuba atarashobora gusoma amadosiye ajanye n'integekanyo y'ifumbire. Uwo yari umuyobozi wungirije w'uruganda fomi Hermenegilde Mayange watangiraga dusobanurira uko iyi fumbire itangwa. Dukomereje mu makuru y'imikino, aho umugenzi wacu Yves Bucyana agiye kutugezaho avugwa muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Uyu munsi aribanda mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League irakomeje. Arsenal yaraye ihaye isomo rya ruhago Aston Villa iyipfunyikira ibitego 4-1 mu mukino ukomeye wa shampiyona wahuzaga amakipe ari kwiruka ku gikombe. Aston Villa mu myaka yashize yagiye ibuza Arsenal amahirwe yo gutsindira igikombe mu gihe byagaragaraga ko bishoboka, ariko kuri inshuro ku kibuga cya Emirates Villa itozwa n'uwahoze atoza Arsenal Unai Emery yihagazeho gusa iminota 45 mbere yo gushwanyaguzwa n'ikipe ya Arsenal yari ifite umujinya mwinshi. Ubu ikinyuranyo hagati yayo makipe yombi cyagiye ku manota 6.
mu yindi mikino ikipe ya Chelsea ku kibuga cyayo cya Stamford Bridge yananiwe gutsinda Bournemouth amakipe yombanganya ibitego 2-2. Manchester United yugarijwe n'imvune n'abakinnyi b'ingenzi bagiye mu gikombe cya Afrika inganya n'ikipe ya Wolverhampton ya nyuma igitego 1-0, ari nako Newcastle ikosora Burnley iyitera 3-1. Everton nayo yagiye gutsindira hanze kwa Nottingham Forest ibitego 2-0. West Ham inganya na Brighton 2-2 iwayo London Stadium. Iyi shampiyona izakomeza ku munsi w'ejo kubuna n'ikipe ya Manchester City ijya kwa Sunderland gushaka uko yongera kugabanya ikinyuranyo cy'amanota hagati yayo na Arsenal, dore ko ubu hagiyemo ikinyuranyo cy'amanota 5 hagati yayo makipe yombi. City irangije mu buryo bwiza mu mwaka wa 2025 itatwayemo igikombe itsinda imikino 8 yose mu marushanwa atandukanye, ariko izajya kwa Sunderland itari yatsindirwa umukino n'umwe ku kibuga cyayo. Ni umukino uzabanzirizwa na derby ya London hagati ya Crystal Palace na Fulham. Liverpool yo izaba iri mu rugo Anfield yakira Leeds United. Brentford nayo imanuka mu kibuga guhura n'uwari umutoza wayo Thomas Frank n'ikipe y'enshya Tottenham Hotspur. Ive urakoze cyane, reka dukomezanye ku murongo wa telefone tubwira amakuru agezweho hajyanye n'igikombe cya Afrika kiri kubera muri Maroc. Ive watubwira imikino iteganyijwe uyu munsi? Hari imikino yatangiye ubu bakaba bari mu karuhuko. Equatorial Guinea ifite ubusa nk'amanota iri gukina na Algeria. Algeria iri gukubita itababariye, imaze gutsinda ibitego 3-0. Belaidi ku munota 19, Chaibi ku munota 25, Maza ku munota 32 nibo bashoboye gutsinda ibitego bya Algeria. Hanyuma undi mukino uri guhuza ikipe ya Sudani kugeza ubu ifite amanota 3 iri gukina na Burkina Faso, nayo yari ifite 3 ariko kugeza ubu Burkina Faso irayoboye ku gitego yatsinze ku munota 16 gitsinzwe na Traoré, ubwo ifite 6 kugeza ubu. Imikino iza gukinwa mu ijoro rero ku isaha ya 3 mu itsinda rya 6. Gabon nta nota na rimwe ifite, irahura na Ivory Coast ifite amanota 4. Hanyuma Mozambique yo nayo ifite amanota 3 ikaza gukina na Cameroon ifite amanota 4. Ubwo no kuvuga ko Burkina Faso ari iri guhabwa amahirwe? Burkina Faso irahabwa amahirwe kuko yo yarangije no kubona igitego nyine nkuko mbibabwiye. Irahabwa amahirwe yo gutsinda uno mukino iri gukinamo na Sudani. Hanyuma Sudani kandi nayo izakomeza muri kimwe cya 8 kuko ifite amanota 3, izakomeza nk'ikipe ya 3 yitwaye neza muri rino tsinda rya 5. None Yves, nyuma y'iyi mikino yabaye yo mu matsinda ya nyuma bamenyekanye amakipe yamaze kuba yabona itike yandi ya 1/8. Amakipe hari yamenyekanye mbere: Algeria, Nigeria, Misiri, Afrika y'Epfo, Bafana, Morocco, Mali, Tunisia, Senegal na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hakiyongeramo ikipe ya Sudani nayo ishobora kurangiza ishyizwe muri 3 zitwaye neza ku mwanya wa 3. Hanyuma hakaza Tanzania yabonye itike ya 1/8 ku nshuro ya mbere, ikaba n'igihugu cya mbere cyo mu burasirazuba bwa Afrika kibonye itike ya 1/8 mu mikino yo guhatanira igikombe cya Afrika. Tanzania rero ku munsi w'ejo yakoze ibyo yasabwaga, kunganya na Tunisia igitego 1-1, ikaba izamutse mu makipe yabonye umwanya wa 3 yitwaye neza nubwo ifite amanota 2 ariko yarayakoreye. Urakoze Yves. Dukomeje n'aya makuru, ibihugu bya Mali na Burkina Faso byatangaje ko byafashe ingamba zikumira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwinjira muri ibyo bihugu. Ibi bibaye nyuma y'uko ku itariki ya 16 Ukuboza umwaka 2025 ubutegetsi bwa Amerika bwashyize ibyo bihugu ku rutonde rw'abafite abaturage bakarijweho ingamba zo kwinjira muri Amerika. Reka tubyumve ku buryo burambuye. Leta ya Mali ya Burkina Faso zatangaje ko zigiye kubuza abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwinjira muri ivyo bihugu, kandi bikavuga ko iyo ngingo itangura gukurikizwa ubwo nyene. Iyi ngingo yafashwe nyuma y'uko Amerika isohoreye itangazo ribuza abanyagihugu b'ibihugu bitandukanye byo muri Afrika harimo Mali na Burkina Faso kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bihugu byompi byashingiye ku ngingo y'uko ufata ingingo abwirizwa kuyifatirwa na wenyene. Ubushikiranganje bw'imigenderanire bwa Mali bwavuze ko abanyagihugu ba Amerika bagiye gufata nk'uko abanyamali bafatwa iyo bashatse kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
naho Burkina Faso yamenyesheje ko itegerezwa kwiyubaha nk'igihugu ariko iguma yuguruye amarembo kuri uwo wese yoshaka gukorana nayo ariko baravye inyungu z'ibihugu byose. Izo ngingo za Amerika zategetswe na Donald Trump zizotangura gukurikizwa kuva ku munsi w'ejo itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2026 zikaba zafatiwe ibihugu bivuga ko bigifise intege nke mu gikorwa cyo gusuzuma umutekano w'abinjira n'abasohoka. Mu minsi heze Mali na Burkina Faso vyavuye mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'uburengero CEDEAO maze bishiraho ihuriro ryitwa Alliance des États du Sahel bongera bakomeza imigenderanire n'igihugu c'u Burusiya. Ibindi bihugu nka Niger na Chad navyo vyarafashe ingingo zisa nizo mu gihe ibindi bihugu nka Nigeria na Sierra Leone bavuga ko bazokwitwararika ico kibazo biciye mu nzira z'ibiganiro. Naha duseje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi.